Hewe ngo hano bakubwire. Evuga. Je burya nashaka nakubwire urazi yuko cyagiye twe twayaze n'umuntu araho yikazongutsa agahene. Je burya nagomba ngende kukaraba. Agahene canke impene? Oya ni impene nta nakimwe. Nawe warirengeje ngagahene. Uvuga wa undi nabona mwari ko muravugana hirya yewe. Wanyana kwe ntangorane genda umurebe muvugane hanyuma urazingira ngene mwavuganye. Kugira ngo ajye amafaranga acakoresha ntazopfugusa. Uyu mugore kweli ibintu byose ndabishira amakere. Uyu mwanya uheze kari murenge amasaha 6 ngo uwo muntu yagiye kurayo wo kuvugana iyo mpene bavugana ibiki kweli naho botesha ntibotesha amasaha 6 kabisa. Imbagiye kwireba mu giteranye mugabo uyu mugore sindamushira amakenga ashingiye kuvyo bambwiye. Ahubwo reka mfata inzira yafashe jewe nje kureba ibi bintu nta makenga nobishira kanugane nje kureba umuntu. Jonas safi. Salama kabisa. Miss. Ni meza. Wahora hega mwene. Nabanje gukwitiriyo hakurya mu. Ndabona uje umeze neza kabisa. Ibintu umuho bimeze neza kwe nta ngorane. Rahushijwe kwe. Nahushijwe nibi. Sha Miss wari imazi yo hakurya. Habuze gato ari gusanga baragucuri. Uranteye ubwoba. Baba bagize iki? Sha muhungu. Reka mbandanye tuzosubira. Mugaye makuru yampaye igiti. Uyu muntu y'amajambo mbari niyumvire nibyo nakiyumvire kuva kare n'amajambo bambiriye kumara. Ibi bintu nibyo biguma bintera amakenga. Reka nanje ngende mpaka ndihinyurira. Burya mpungu kwera biragoye. Undabire nka Dani akaja Tanzania asize umugore muhiri wiwe agiye kumuronderera hanyuma umugore we akacegenda mu bundi buraya gwakivumbuze naguze burya kugara umuvumbagura burya ibintu girwa mu nubura umugabo we aho rero yagiye kurondeza unyumva ivyo bibazo bihari mu abagore nabo biki gihesha so umugore umva aragoye ngira ngo ni nikijuju hubwo burya rero umugabo we yaje ujya mugore nawe n'indaya umwanya wose ahura mu bagabo umwanya ageze hose nyene akagaba abonye akacafata abagore kweri barafise ibibazo byinshi. Naribonye kwenda Zombi bibi sawa wewe mlinga gute mugabo sawa nawe waraje none murundiki ngaha ko turaganira nyene ku bintu by'abagore b'indaya nyene bigize intuzenya byujya umugore wo wadari nawe uzi ujya kubikaya gahungu kakivumbuza bijya byabona abo byarabaye ibindi bintu muri quartier hama mwankungu nimureke kuzamura akazi by'urusaku nk'abagore nemwe mwabuze ikintu muzindukira mwamuzindukira nta mugabo agira urusaku nk'abagore umugabo avumba ijambo n'inzoga abonye umugabo avumba urusaku ahubwo rero mwende abwiye murabona ibi bintu biranababaje wowe umugabo burya wowe nawe niyo kurivugisha nkuko ibyo birababaje burya umuntu yitakaja mu buraya umugore waragiye gupagasa Tanzania ugiye kumurondera amaka acagenda mu buraya ibyo namwe byo umba umugabo arifata neza akabona ingorane ziri mu rugo ewana akacisimbira hakujya kurondera umupfumbafu w'umugore akacizigara mu ngeso ziwe ewana zidahesha ishema umuryango rero niko ubu isi y'ubu imeze wowe ujya kurondera akakija mu bandi ngo bamufashe hama rekana nivyo harakazi generalifise tugenda kabara gusa kwe ujya mugore oya arafise ubushuhe nk'ubw'indege ega mugabo bazomufata bizomenyekana ntiyaje igire nago
tuma hizo pesa nilikwambia. Kazi naendelea kufanyika. Sawa sawa. Poa. Gute wa mugabo? Mahoro. Ni sawa. Burya naye nase kukurogoye uri kwisimu. Umuntu ari ku telefone wa muhungu urabona umuntu ari Tanzania kugira muvugane biba bigoye. Yego kwera urabona rero. Burya mvanye muhira amakenga. Amakenga ndenye baje. Wewe hirya ejo nakubonanye n'umugore. Mbona mumaranye umwanya. Rero naramubajije ibyo mwariko muraganira. Ambwira yuko ngo mwariko muravugana ngo iby'impene wari ahantu ngo uzinga ahantu hari impene ushaka kwimurangira yigura. Byo bari byo bamumboneye jewe yavuye muhira iyi ni saha yindwi avuye muhira. Burya nariko ndaperereza kugira menye iwawe none ncenda kwisangira mu nzi mpayo makuru rero isaha yindwi. Yego. Ubu rero ubwo mumbwira ko yavuye muhira mu gatondo aje kureba iyo mpene. Yego. Baraguhenze wa mugabo. Ega ho waguhenze. Umbiriza nenda kubwira wa mugabo. Wewe rero nyumba urabona barumaze iminsi Tanzania. Ujya mugore wawe muri ikati yari yarabiciye yarabinogeje. Uvuze nyumba utari bwana bimenya atana umuntu numwe yari bwaguha makuru. Ahubwo wewe n'ababanyi bawe baranakwana. Hariho umuhungu ngaha yitwa Kivumbuzi. Abana nkuko izina ryo yitwa Kivumbuzi nyene arakuvumbura. uvuze ngo umuntu yitwa Kivumbu. Ni amaze iminsi akuvumburira umugore. Uwo mugabo hariho umuhungu yitwa Kimamara. Yaraje kumareza arabimbwira. Hariho umugabo yitwa Kivumbuzi yoba yaratahiye urugo rw'iwawe. Mugabo sinari bwavyumve neza. Nico gituma narifise amakenga y'umugore. Sawa rero. Wewe rero nyumba ari ku nyumba we kuramurondera. Ntituvugane meshi. Je yanciye kagenda. Kandi ukuntu yakaragenda nyine nk'umuntu ari kuri gahunda inyaruka. Wewe cangaha ugeze haje imbere. Hari akayira kamanuka nkuko. Ni wagera haje imbere ku giti ucumanuka gatoya. Umaze kumanuka gatoya hari irindi kona ritoya uza gucumanuka. Asha. Hari inzu hepfo yaho ni uza gusanga Kivumbuzi yibera. Ubizi ngo niki? Burya aha narifise amakenga meshi. Hariho n'umuhungu tunkuriyo ambwira yuko bagira bancurira umugore. Muga makuru yari yarampaye igice. Ahubwo urakoze kuyampa yose uno musi birahinyo. Aha rero iwacu vyaraharaye wa muhungu. Usimbe yakujya gatoya. Baragucungira ntari bikweri. We gendure uno musi birahinyuka reka ngende. Chagiti wa muhungu civoka mbariye niki? Ambwiye yuko ngeze hano kuri kino giti nca nkata nko nkamanuka hanyuma nkababona ahantu bari. Ngende. Uyu musi byo yigiza amakuru yose nakusanije arahaye biragaragara kabi. Bakabivuze kuva kera izuba yuko riserutse rirenga uyu musi rirarenze si bajya Sana umushiri w'ikijuju yaruzanye akantu nk'aka katankwi arakaba ikijuju nyane byo muri mwo ngaha nibi uyu we ninde uyu n'umugabo wanje ariko abagabo bubu ntabwo bamukigiye none mba muhyangiye kurondera urugo na ukinjira urugo rw'iwanje Jesse ndi umugabo bro jewe nayikundi idemo kwanza n'abantu bari wa mutoni wavuye muhya umbwiye yuko ugiye kurondera impene kugira ngo tugure impene iyi niyo mpene wambari ibiki nakuntera ndavyo bona je mfise amatwi ihene ahubwo bari kwe no kuyiba nyene nta soni zo kudamurinjira ingo z'abantu je no mwasa bucya uyu ninde kuri we umugabo wawe nyene canke n'undi muntu aje yitamwe nta soni zo kudamurinjira ingo z'abantu tugenda gukwa namwe mwinji tumbanye mu nzu je nana kubanya mu dusira gufatira ku mugore wiwa ni mitaye yanje nizani yakashane yawe ni mitaye aya ibi we amatumi z'intuma nirwa ndatuma nico gitumungana nkuko gumana n'iki gisare cyawe zaba kunda n'abandi mana gumana n'icyo urambabaje hanyuma nawe reka tubisubiremwo kuva igihe izuba ryakabereye mu kirere uyu munsi rirarenze iyi ndagusanganye nimba ari impene wari wambariye genda nyene ukomeze urondera iyo mpene muhiri wanje ntungarukireho reka ngende oya basi reka nisi ntabyo tuvugana mvako genda ujana nayo mahabara yawe yo nibibimbayeko ndabuze umugabo wanje mbura n'ihabara ryanje yombe nk'ubu ninagenda muhira baza kuvyifatamwo gute yemwe shaba abarundi barayamaze inzira zibiri zananiye fisi
nibibimbayeko abasi ngenda ari gihe yomba barira